Actros. Iryo zina rya. Actros mukugera nawe nibishigura. Nimuduga wiyemera. Niwikanira. Muzigu unanira. Waswahili wanasemaga hivi, hakunaga mkate mgumu mbele ya chai. Kila mwanamke iko na viungo vyote vya kumdhibiti mume wake asitoki nje. Jamu buyenzi bacuruza imiti mwivure. Iki. Mudishinga guterura ivyuma bikamara n'ingovu z'ubunyarigabo. Mwebe muzaba niyo mpavu ingo zanyu zisenyuka. Fiso ari kunyico ndamwishinga. Mwana ngandutse ndatinya umugera ndakambura umwana wanje. Urakagira iki? Ndakambura umwana wanje ndatinya umugera. Ndabikora nyene na sheri. Sica. Je nicanye ndacemera mbwa azaba ba deliberation shamwe ijuru reka. Uvuga iki? Jewe Melissa ndi actros mugabo nzwi. Namaze kunyonga umuduga wa actros. Ivyo biza abashoferi batwara actros. Ibiki bizi? Ko actros iryoshe gutwara canke ibishe. None wewe ntuzi kubisha cyangwa kuryosha? Ndirya wasi ari musi ndirya niyumve. Yawe nirya hoho. Mabaza kwimara? Anzi nawe ndakubaze rero. Wiravyo na kuri umusore uryosha ibiyago neza nawe uryosha muryosha ikiganiro ikiganiro. Hariya mu ma special. Papa Jire warakomeye neza. Je ndakomeye bukebu. Vyukuri. Urero jewe andi. Ngira ngende ndabe ko ivyo bintu bizi. Ibiki? Uburyo utazoja no kumara amaza. Isoni. Ngiye kura ko Papa Jire wawe wakomeye. Jewe acha murofa kwanza. Kuyapa twende. Kwanza ureke. Kamera umva kwanza. STV Every Story Matters. Yes TV fans murameze bien, je meze fresh nkuko mubizi ni wa musore wanyu umwe abasha kugera henshi hagiye hatandukanye. Turi mu gitondo, turi mu mvura kwera ubu tuba dutinya n'imvura ishaka kugumwanya n'umwanya. Mubonye amasanamu bitameze fresh muca bamenya nyana amaklima ko aba yahindutse. Ariko rero ndi ahantu bita gabasha goti kukanga kukasoko sha mumbabarira amababara ntaho nzi gusa ahantu harakabari. Nimba bahita nimba ari kwa colonel nimba ari kwande. Quelque part ni kukanga juste ruguru gatoya izero yo kasokorera ngaha mahano nahane nimba ari barajya kangaje umengo rya gatandatu rya gatanu sinibuka. Yo ikintu kimwe kinzanye ngaha hari umukobwa yitwa Melissa. Yo mukobwa ebana je kwena nabonye akorana ibiganiro na basara nkabona nyene umengo na mashosho cyamvuga ati rero ko ntanguje ikiganiro canje gishasha ca andisho kantangurane nawe ibintu bigende fresh. Jefse rero ibibazo byinshi byo kuza kumubaza fise ibintu byinshi nkeneye kumenya kuri we bivaye n'ibiganiro nabwe nagiye mbona akora murabizi kandi twarahezagiwe gatoya ka experience ko kumenya ati uyu muntu yoguha show cyangwa uyu nta show yoguha cyangwa uyu muntu wo mukura ko show nkuko rero mubizi uyu mwigeme Jesse we ndondera oya ariko mukamere kubera arazwi cyane. Jewe banyita umusore wa STV. Ikinzanye ngaha ni giki? Nje kuraba ariko rakina kujya ariko nkikambaze kwanza ibiciro byo gukina hariya nimba ari kukwiza imyaka ingahe sinzi. Ni sawa sister? Ni sawa. Meze neza? Ego. Kumenga uriko wishura n'ubwishime bwinshi. Nimba ufise umugabo naye ndafise umugore reka rero gucugira. N'umugore wawe nani nkagira umugabo wiwanje nk'ivyo nibibazo uri kuraza kumbaza ngaha. Isawa ari kumeze fresh. Ndashima. Uri ngaha hari hotel hari iki? Mukwinjira je muri entrée wabonye hari abonye yanditse mu hotel canke hotel. Ariko ko biri kose muri iki gitondo umwigeme muzima. No, sore ko ari hotel none ndavyimiriwe kuza mu kabari amasaha. Ntuzi ko leta yavyanze? Leta yaravyanse? Ni saa 9. Areka kunyoteza ngora n'akaroyare shangaho nirire. Tukuzi kwizina rya Melissa je nari kuye mu kiganiro wakoranye n'umwigeme Sara. Bimeze gute? Amazina wiswe n'abavyeyi yose yitwa naya? Jewe nitwa Iranzi Melissa. Melissa kabakora iki? Jewe nika potage nta kindi shuri ryaranjabutse. Wagarukiye mu wakanga? Yakujabukiye mu wakanga? Ndireka je kungora umbaza ibibazo bitagira umutwe n'amaguru aho nagarukiye nahi wanje niraba je na mama yiwanje n'umwigisha bo nibikuraba. Imana ishimwe kwanza aranzi n'izina warimenye gutega mukobwa? Utakuzirindira mu yuwayi bwawe. Ni sawa rero umeze fresh? Uko fresh uko good? Mzuri sana unioni? Impamvu legend ngaha ni kubera ko ntumvize ko ufise umwana yitwa Andy. Andy wabo arazwi n'amateka yiwe. Ça c'est vrai uko bamuzi nibo babizi. Abamuzi nyene. Mbega urifuza ko Andy wawe nawe kwifuza ko amera nka jewe cyangwa wo kwifuza ko amera nk'undi muntu? Chaka ko hoteli ntambwe akaja hejuru yawe akakurenga. Ntambwe kubiki ku mahera ko je nta mahera mfise ariko banje ba boss batanu bazo bageze mu isi myaka 20 imbere azobarima.
iyo bavuze ati ngo amactros we wumvi zibigwara bawigwara ma bafite diabete y'ubusambanyi ntuzi ugenda uri musigiye uyo mwana tujiho kuki amactros abantu urumva barya abana n'utujihoku barya abana bakora bahohotera none se navuze ivyo wavuze gute dusubiriremo reka kunyoteza manzungurero yareka mbere nicare ndiye niruhira urabona uri kurumwa ibisoso cy'umwana yare oya ngurero yare byose ndavanga ntakire wekiyeri shaka umwishikiyeri nkana irazimba ngurira royale utangura royale nta kiganiro canje je ndaguha ari gugwa nga baza 2005 je aya mahera royale gugwa ndayaguye ashire yandi turavyemeranije ndayaguha uyashire yandi mazina wanje mbere nditwa yitwa abana banje bose dusangiye izina ry'ikirundi Iranzi andi Jarede ko badida akaba bize mama wiwe imana irihangana ariko ntaco mama we n'umuntu ari kurusana ariko jewe hari ibintu ndavyumvise ntikawushe ndakurondeye nk'indwi zibiri sha no musi turabiheza ikibazo ni ya 10 ya kera kugira untore birakugora ikibazo ni kimwe wowe uri actress ni wewe ugaca wishima ngo ubikora neza andirondera intebe wicare je nukunyene ni sawa nukunyene ni bon akuri kuntera indero andi deje ndasavye basi uruhusha mabuja ndinze kuzana intebe umwanya uratujana kuko dukoresha umwanya Jega jenzi ukunyene nahandi ngoma nje ukunyene kimya ntubizi none sasa je ngomba kumenya bijya bintu wari kuravuga urabishingira intahe uranzi kubikora wewe none yandi ndakubaza ni andisho sinzi ko wari ubizi andisho oya yo andisho rero dutanga amasho nyene je nabonye show watanze ndavuga ati hari hakabigya je nshaka kumenya actro kwanza wakubwiye uze kundondera ngani je wamaramaye none kuba mvumbuye nibona nakangutse wakangutse ahubwo ibibazo byose wifuza je ndakwishura actros ibipimo ibiro bingahe nkawe kuita actros byo zina rya none hariya ntibigo actros mukugira nawe ntibishigura umuduga wiyemera ntiwikanira nta muzigo unanira urumva nta muzigo unanira oya mpamvu wise actros ariko abantu bakora gutahura ntibibaze ngo uri kuvuga mu binyegeje busigura ko ata muzigo wo kunanira umuntu wese uramwikorera fresh oya kila mtu size yake kila mtu na size yake mwanaume mashina uri kuna jua ni mwanaume mashina kagirwa mwanaume suruali Misheri ni bonge la mwanaume nyene anakonda y'abagabo sasa andisho ibiryoshe tegeza kuryoha nibukebuke biriko biraza rero sawa kumbe abantu bibaza yuko abantu abagabo bato canke abasore bato aribo biba bitagenda neza barihenda rero umuntu wese afise umuryohera sivyo ashobora kukubona wewe andi ntumburannejeje uranshimishije nkabona kamisi nkabona gukorera karagusumba ubugabo sikifua mwanaume mashini ubugabo ni mwanaume mashini sawa mashini ndoni nega ari abantu batumvika Iswahili neza hari abahungu uzosanga mu marigara bariko barishira hejuru mugabo tugeze bishira kwanza hejuru mubiki gasanga mungorece muri quartier jewe ndamufata hano nkuwambwiye ngo Melissa ndagufasha ngo kunkura ko barashe ndati none wongira iki sinota ko mama Melissa nkikwiye nk'ubuje ndavyo mbona mwiki muri bini mwanaume mbovu wao sijui labda sijui kwenye uwanja uko sijui kwenye uwanja nawe ubimenyera mu kuritere numenyera umuntu muzima none ndazi umuntu wose bagukurikirana mu kiganiro ciwawe nabona abantu bafise ubwenge bakwiye abaza kunyumvira nabi canke abanyumvira neza watajasasu mgaje navuze vyo ni akahe kamaro ko kugira umuhungu abikora neza tout simplement aho rero tugiye mu kwiga nakahe kamaro biragufasha kutamuca inyuma biragufasha wo mukobwa kudaca inyuma umuhungu mugendana kandi ukumvura mukunze ndakubwira ko ari ivyo bintu bituma urukundo ruryoha neza birimo turiko turigira hamwe n'abafana banje rero impamvu biryoha ni yihe no impamvu bituma iyo bituma urukundo ruryoha cyane iyo uriye ntuhaga ntubabara ndababara ndamushavura mama wawe aba yakugabira bikeyi sishavura gusa ndababara ndamushavurira birakubabaza sikubera iki baguhaye ifungwa ntiziguhaze okay
aho ni kote y'umuhungu twatahuye yuko abigukorera neza byashobora gutuma n'urukundo ruramba peut-être sivyo kote y'umukobwa na ni gute nawe yobikora neza ari abakobwa ku ruhande rwawe ivyuzi ati ubikoze ukuntu ukora ibi nibi kugira bigende fresh hari abakobwa usanga ari abanebwe mu ivyo bintu gasanga nabanebwe ugasanga bituma rero abasheri babo canke abagabo babo bagiye gukurikira hanze mehera n'abagabo bikurikira kubera ingeso batosheki mwana umeta mutiye ku mabati akitaka tu kwenda taenda hariyo postere ku mabati nipishie kuna kutaka kunichungulia we naye ko tunaongea mabati yacumuduza ku mabati mukaja kubikora igitana mo ko biraza ndiko ndavayo wavuye iyo jya mberewe warubize ara no musi nigeze kukubona wari kuri taxi vero wari ubere Wari kuri taxi wari ubere Imana ishimwe cyane ariko hari gyaraba andika tobotse yande he icupa rya tobo ngo muhe bakita gutako ngo muhe marti mwene data sawa rero jewe nshaka utwigishe mbega umukobwa nawe yobikorera gute umugabo wiwe kugira ngo amurizishe na ye bwana kuko Waswahili wanasemaga hivi umkenkuri hewe wa mugabo hakunaga mkate mgumu mbele ya chai. Kila mwanamke iko na viungo vyote vya kumudhibiti mume wake asitoki nje. Umuhungu afise amahera n'umuhungu adafise vyangombwa ama special adafise igaboro uribaza yuko muri abo babiri umuhungu mwiza ari uwo Mwana umejaa amahera yawe ndayaronka muga special ntaryoherwa yotuma yaguma muvuga ngo abakobwa turakunda amafaranga bamwe bakunzi ba asset nuko banka kubivuga oya bana mfuma njabiki akina riziki kuna wanaume pa kufacharika mamende cha muta Diamond havudutuka nawe nk'umusanze ndi munanje rero kurantuka ja mu buyenzi bacuza imiti mwivure iki mudishinga guterura ivyuma bikamara n'ingovu z'ubunyarigabo mwebe muzaba niyo mpavu ingo zanyu zisenyuka ora rufise urubayemo neza tujewe je nakubwise no guhisha je sino guhisha jewe nukuri muvyo twapfuye n'umugabo wanje vyo sibi ntibirimwo vyo twapfuye na Fisto ntibirimo yarakomeye Fisto yarakomeye gusa nuko ari ndaya yakunda benshi Fisto yarakomeye yarafise umurengero wo gukomera yacaja kwifashisha n'ahandi Fisto ari kunyico ndamwishinga mu mwana ngandutseko uza amapostera ngahe arenga 10 postere si teori ahubwo tuga pratika je nawe nkakwereka tugagira iki tuga pratika ngoma fireyo izina actros uragyumva iryari nene cyo probox cyanda kugonga tugenda ahantu nko kajya kajama ni fake niki gihimba cy'umubiri ufise kunda kurusha ibindi byose aho sanga ndiro ngiye umugabo nyene gacha ndakivuze mbisa kumbura mushaka none umugabo umusheri oya nako zari blague ndafise umusheri Michel nanavyumva mwarahebanye twaravyumvise ntubibaze ngo jenza ngata makuru mfise kira kitu nayo mwaramaze gutokana ntuwiyi isoko ngo nini nani ega hari abantu merisi bashaka kukumva bakumva tujya mukobwa arakatse kuko nabagabo barakunda abantu bakatse none niyasaba kanimero tuzokamu je batiyemera ntazondonde wizeye kuzokizwa ryari we je abungena kukizo tumengo norira je ubunyene n'amusuzi nakoroke ingora ya mbere utinya kwisi ni ndatinya umugera ndakambura umwana wanje urakagira iki ndakambura umwana wanje ndatinya umugera hariho commentaire yigeze gusoma ku kiganiro kimwe bashaca Kersi indaya umumaraya iki ishaka ndabaze abafana indaya imeze gute abafana barababajije ngo indaya imeze gute kandi nkeneye nyinshi zabo muri commentaire utahura gute indaya indaya koza nivyo nanye nashatse bansigurire ko ndizo ndakibaza indaya imeze gute kibaza aho nyene biramaze gushaka kwita indaya jewe hanze kunyita indaya umurozi umupfu kira kintu kutabajije muna kwisa indaya nibiki nawe waje samaze kumbonana na so wawe uragitahura kuma indaya icari curi kuraza buke wumvise kukizi indaya nimbavuze ko je kintu cyose mvuga ngo indaya numva ngo ziparika ku mapave seke maze kumbana amaze kuza kunshorera se wiwe mbenga arakubeshe no sagara cha Bujumbura twebwe tuzi ko indaya abatari indaya bajya abantu bakanye no muri leta bagira ngo ati baranditswe harabuze abantu babana batanditswe batarangiza mariage izo ndaya zitwari drapo zitwaje drapo zibahana zita mu kuburana biva inyuma
kuburana ne kugireye babarira n'ibintu tutazi ntushaka kubimenya uzoheba ubwo busutwa ryari busutwa abusutwa bumeze gute urazi ko hari umukobwa avuga ibintu byinshi atabikora cyane Andrisi jewe ndakubwije ukuri igende umuntu ngo noroshe iyaga ngo hari abahungu bashaka gusaba rimwe na rimwe ati Melissa ndashaka nta mitoma ntaki wo vyakira gute urashaka bishire mwana numve ko niba ndabishatse nanje ije noza wirukoye n'amakabutura yiwawe bishiremo hey sinkeneye imitoma yawe ngabo nkeneye ibikogwa ibikorwa karorero ari ibintu ushaka gukora umukobwa akavuga ati nukuri je uyu muhungu ndamwifuje ku uyu mwanya nawe ati dukora umuti twagiye hehe aha gupratika ndakeneye ko ndazi ikigano dukoze ntabuza kubura nk'abafana batanu gisoba canke batatu ndakeneye ibibazo vy'iwabo nka bitatu navyo uzovyishura niko nzocishura uko zibakimba je ko nzokimwishura wowe utandukaniye he n'abajya abanyarwanda uri kuri raba Tandukane ariko urumva ko mumeze ico kimwe nabo nabantu bivugira biyagira icambu cawe tandukanye yabo nuko je nkenye ivyaho uri siri kukora n'ivyaha jewe ivyaha shanda umubeshi kigira kabiri ndi nifuhe vraiment rirenze ca gatatu ndi gishego kimwe ca mbere ca kane iya ntaco uraje hari ikintu utaravuga kivuga cangeza ibibazo ca kane ntibishikanye n'ugabikora ndabikora nyene na sheri sica je nicanye ndacemera mbwa azaba ba deliberation shamwe ijuru reka deliberation zoha ahira je bazomara trapage nzora trapa nanake amajambo abiri nshaka uvugemo rimwe bivanye nuko wiyize jewe Melissa ndi actress Ndaryoshe jewe Melissa ndi actress singyo itaryoshe uvuga iki jewe Melissa ndi actress mugabo nzwi namaze kunyonga umutuga wa actress ivyo biza abashoferi batwara actress ibiki bizi ko actress iryoshe gutwara canke ibishe none wewe ntuzi kubisha cyangwa kuryoshe ndirya wasi hari musi ndirya niyumve yawe nirya hoho mabaza kwimara anzi nawe ndakubaze rero wiravyo na kuri umusore uryoshe ibiyago neza nawe uryosha muryoshe ikiganiro hariya mu maspecial papa jire baba barakomeye neza je ndakomeye bukebu vyukuri urero jewe andi ngira ngende ndabe ko ivyo bintu bizi ibiki uburyo utazoja no kumara amaza ikinzi isoni ngiye kura ko papa jire iwawe akomeye jewe acha murofa kwanza kuyapa twende kwanza ureke kamera umva kwanza hari iki tutaravugana hari ikibazo cyanyuma ntarakubaza icara kwanza ntaze kwicara aha jemva nkanda kujanye ngende acha kwanza murofa ngoya ngoya kwanza okay reka basezera abakunzi basi ivyo tugenda STV, every story matters.